Amashirahamwe atanu harimwo APG-Inkingi yasinye amasezerano kuri 30 Rusama umwaka wa 2024 yo gukorera hamwe mu runani n'ishirahamwe Bibliothèques Sans Frontières. Ayo masezerano nayo akaba yerekeye umugambi wo gufasha urwaruka kwiteza imbere mu ntara za Gitega, Mwaro n'igisagara ca Bujumbura. Umwe mu barongoye ayo mashirahamwe atanu yasinye ayo masezerano ubona bakaba ari umuyobozi nshingwa bikorwa mu ishirahamwe APG-Inkingi, avuga ko adakekeranya ko amasezerano basinye azoshirwa mu ngiro neza kuko amashirahamwe yabo abifisemo uburambe. Nivyo APG-Inkingi je gusinya amasezerano y'amezi 18 na Bibliothèques Sans Frontières, umugambi ushikiwe n'ishirahamwe rya buraya. Twiyemeje kurangura imigambi iri muri ico twokwita mu Gifaransa document de projet twatanze. Twiyemeje kurangura umugambi wo guteza imbere urwaruka ducije muri ibi twokwita ubuhinga bwa none kugira urwaruka rushoboye kwiteza imbere rugira imigambi yabo. Twavyemeje ko tuzobikora mu mezi 18. Twebwe rero uburambe turabufisemo kuko APG-Inkingi dusanzwe dukora nko mu gihugu cyose mu ntara zishanka 16 aho tufasha urwaruka kwitunganiza imigambi yabo bakaja hamwe bakiteza imbere tukabigisha dukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi n'ibindi byose dushobora gutuma urwaruka kwiteza imbere. Urambe rero turabufise kuko biri mu byatumye banadutora. Irumva Sostene yaserukiye Bibliothèques Sans Frontières nawe nyene avuga ko yizeye ubushobozi bw'ayo mashirahamwe. Amashirahamwe atanu ya twafashe umwanya munini ubwo dushoboye kuyatora mu zindi 46 zarapostiye. Amashirahamwe atanu ni abiri y'Igitega, abiri y'Ibujumbura n'imwe y'Imwaro. Zibiri z'Igitega hari twa APG-Inkingi niyitwa ABDR, zibiri z'Ibujumbura niyitwa ABMPD hamwe niyitwa RCPHB, y'Imwaro yitwa Capbio. Ni amashirahamwe azodufasha gushika kwiterambere rama ry'urwaruka biciye mu bikorwa bitandukanye, harimwo inyigisho kujanye no kwiteza imbere, inyigisho ku bintu bitandukanye ngengabuzima. Umuhanuzi w'umushikiranganje ajejwe urwaruka mu bijanye no gufashanya n'amashirahamwe mpuzamakungu Emmanuel Ndayizeye aratera kamo urwaruka gwerekewe n'uwo mugambi mu ntara za Gitega, Mwaro na Bujumbura kuja ku kivinyabuna kuko batowe muri benshi. Uravye ngena urwaruka rw'Uburundi rungana ni rwinshi mu gihugu cyose, ari naco gituma tutegerezwa kurondera hirya no hino abantu bashobora kudufasha kugira ngo babe impande y'urwaruka. Murazi yuko iyo urwaruka utarubaye impande akaba ari go gwigira imigambi, haraho usanga gwifashe nabi ku buryo ushobora gusanga no mu gihugu habaye intambara. Nimba aka karyo kabonetse kaya mashirahamwe agiye kuba hafi y'ugo rwaruka, nuko boreka ayo marigara bagareka ibintazi cyane cyane nk'ibiyayura mutwe. Murazi aho tugeze ubu, aho bigejeje urwaruka ntigwishinge canke ngo ririndire yuko bazoruha akazi ejo, ariko rugende ku kivi aho ruzokwiha akazi rugahana akazi abandi. Aha mumenya ko amafaranga agenewe uwo mugambi kwishirahamwe iryo ari ryo ryose ari amafaranga angana n'ibihumbi 41 y'amafaranga y'abanyaburaya. Uwo mugambi ukazomara amezi 18.